mwaramutse bakundwa nshuti na bene data mukoraniye ngaha muri Barranquilla, Colombia. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Haravuga muri Matayo mutagatifu igice c'indwi murongo wa 13 na 14, haravuga ngo muce mw'irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Ese Imana ihezagira ubugingo bwacu, ikabuhezagiza ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Ikiremwa muntu kiri imbere y'amahitamwo y'ubuzima, nico cigwa dufise mwa kano kanya. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Imana yashize imbere y'ikiremwa muntu ubuzima n'urupfu, kandi yahashize irembo ripfunganye hamwe n'irembo ryagutse. Yashize imbere y'ikiremwa muntu inzira yagutse, inzira yagutse ija mu mahonero. Yahashize kandi n'inzira ipfunganye, irembo ripfunganye mu kwinjira muri iyo nzira, kandi inzira ipfunganye n'irembo ripfunganye bija mu bugingo budashira. Rero murabe ingene kandi Imana yavuze mu gusubira mu vyagezwe igice ca 30 ku bijanye n'uko kuri kw'Imana. Yaravuze ikintu tudakwiye kwirengagiza. Murongo wa 19 na 20 haravuga, kuva ku murongo wa 19 mu gice ca 30 mu gusubira mu vyagezwe haravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza, yuko mbacize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu, mukunde Uhoraho Imana yanyu, mumwumvire, mwifatanye nawe akaramata, kuko ari we bugingo bwanyu no kuramba kwanyu, kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye ba sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Murabe mw'iri sezerano twebwe twese turarifisemwo uruhara. Kubera iki? Kuko igihe Imana yavuga iti kugira ngo mube mu gihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izokibaha, natwe turafise umugabane kuri iryo sezerano muri ico gihugu, kuko tuzoba hehe? Yerusalemu. Tuzoba abami n'abaherezi hamwe na Kristo, kandi Yerusalemu niwo mugwa mukuru. Kubw'ivyo rero ico ni kibanza aho twebwe tuzobana na Kristo. Kubera iki? Kuko turi uruvyaro rwa Aburahamu, turi abakomoka muri Aburahamu biciye muri Yesu Kristo. Kandi ivyo abantu biyumvira yuko Yesu Kristo atagize abana, ahubwo nuko Yesu Kristo abafise ari abana batunganye. Mu yandi majambo, ntabazana biciye mu bumwe buba hagati y'umugabo n'umugore, ariko abazana biciye mu kurema kw'Imana. Abo n'abana b'Aburahamu batunganye bagaragaye kuri uno mubumbe w'isi. Rero mwumve namwe impamvu twebwe tuzoba mu gihugu ca Isirayeli, tuganzanye na Kristo, ubwoko bw'Uheburayo hamwe n'amahanga yose. Rero mwumva ingene Imana mu gushira imbere y'ikiremwa muntu
ubuzima n'urupfu, irembo ryagutse n'irembo ripfunganye, inzira yagutse n'inzira ipfunganye. Turabona ko ikiremwa muntu kubwo kugira amahitamwo ari naco rero kica gihitamwo, kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana nuko akinjira aciye mu irembo ripfunganye, agaca mu nzira ipfunganye, akayicamwo imisi yose y'ubuzima bwiwe, kandi iyo niyo nzira ishikana hehe? Mu bugingo budashira. Murabe ingene kandi mu gice, reka turabe biciye igice ca 15 umurongo wa 24, haratubwira ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo iduga irora hejuru, kugira ngo atandukane n'ikuzimu ibwina. Aho ni kuzimu, kandi mwitegereze inzira y'ubugingo rero igenda irora hehe? Igenda irora hejuru. Nico gituma mwitegereze igihe Kristo yazuka akaduga mu ijuru, yaduze hehe? Hariya hejuru. Rero mwumva ingene mu gice ca 14 muri Yohana Mutagatifu, Kristo yaravuze ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabariye, mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na Data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Rero mwumva ingene Yesu Kristo yiyerekana nk'inzira n'ukuri n'ubugingo, kuko niwe nzira y'ubugingo, kandi inzira y'ubugingo igenda irora hejuru. Nico gituma abantu bose baciye mu nzira y'ubugingo bazoja mu buzima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama hariya hejuru mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Kandi iyo umuntu yafashe inzira y'ubugingo, iyo umubiri we w'inyama upfuye, iyo avuye mu mubiri aca aduga hariya hejuru mu buringanire bwa gatandatu, aribwo buringanire bwa hariya hejuru, hejuru y'uburinganire bwo ngaha ku isi twebwe turiko turabamwo. Ariko mwitegereze ikiremwa muntu, kubera ko gifise amahitamwo, nico kivuga kiti ego, kikemera inzira y'ubugingo canke kikanka, gifata inzira y'ubugingo ariyo Kristo, canke kigafata inzira y'urupfu ariyo nzira izokigeza ikuzimu. Rero mwumva ingene Imana biciye mu muvugishwa Yesaya, ndetse biciye kandi no mu muvugishwa Yeremiya, mwumva ingene itubwira ku bijanye n'inzira, kandi iratubwira, reka turabe biciye mu muvugishwa Yeremiya mu gice ca 21 nk'umurongo w'umunani, ni hamwe muri ivyo bibanza niho abitubwira, ndetse no mu gice ca 6 naho nyene arabitubwira. Igice ca 6 umurongo wa 16 haravuga ngo uku niko Horaho agize ati muhagarare mu mayira, mwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza iyo ariyo aba ariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro
bw'imitima yanyu. Izi nizo mpanuro z'Imana. Ariko bigenda gute? Benshi bavuze bati ariko bo baravuga bateka ntituyicamwo. Abo nibo banka inzira nziza. Rero Kristo ni inzira nziza. Inzira ya Kristo ariyo nzira yo kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Ni inzira nziza itujana he? Mu bugingo budashira. Itujana mu rugo rwa Data wo mu ijuru dufise ubugingo budashira, kandi tuzohaba ibihe bidashira dufise umubiri uhoraho ufatika kandi uhawe ubwiza. Dufise na mpwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu ihoraho nyene. Ubwo mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu usa n'umubiri wacu ufatika, ariko niwo mu bundi buringanire. Kandi mwumva ingene uhereye mu isezerano rya kera Imana yagiye isezerana ino nzira nziza kugira ngo umuntu azoce muri ino nzira nziza iyo yari gucira ibiremwa abantu bwabo bwoko bw'Abaheburayo ndetse n'ibiremwa abantu bose bo mu mahanga, abanyamahanga. Haravuga mu gice ca 21 umurongo w'8 muri Yeremiya, haravuga ngo maze aba bantu ubabarire utuku niko Uhoraho agize ati raba mbashize imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Imana ishira inzira y'ubugingo imbere y'ikiremwa muntu, ariko kandi imbere y'ikiremwa muntu hariho n'inzira y'urupfu. Ubudaca mu nzira y'ubugingo ubwo nyene aba ari karaca mu nzira y'urupfu, kuko hariho inzira zibiri gusa kugira ngo ikiremwa muntu kizicemwo, kandi umuntu aba ari kagendera muri imwe canke mu yindi, ntashobora kuzigenderamwo zose uko ari zibiri carimwe. Rero dutegerezwa kubona ingene Imana ica inzira, ingene yaciye inzira mu kiyaga gitukura hariya, yaciye inzira kugira ngo ubwoko bw'Abaheburayo buyicemwo. Uko niko Imana rero icira inzira ihanga ryayo. Turabwirwa n'Imana ko ariyo ica iyo nzira. Imana kandi biciye mu muvugishwa Yesaya yaratubwiye ku bugingo n'urupfu hamwe no ku nzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Turabe imirongo imwe igice ca 30 umurongo wa 21 muri Yesaya, haravuga ngo kandi nimwakikamira iburyo canke ibumoso, kandi nimwakikamira iburyo canke ibumoso, amatwi yanyu azokumva ijambo ribaturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira muba ariyo mujana. Mwumve ingene Imana yashize inzira imbere y'ikiremwa muntu kugira ngo kibeho, ikiremwa muntu kibe mu nzira y'Imana. Imana niyo yakoze iki gitangaza cyo kuduha inzira nziza, kandi inzira nziza dushobora kubona yuko ubu ari Kristo, kandi ukwizera Kristo, gukorera Kristo, twarogeje ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, twararose na mpwemu yera, tukagendera muri Kristo hamwe no mu mugambi wiwe. Ivyo mwitegereze namwe, ni ukubahe mu nzira nziza, mu nzira ijana hehe? Mu bugingo budashira. Nta yindi nzira ihari ijana abantu mu bugingo budashira uretse Yesu Kristo umukiza wacu, ari we yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta n'umwe aza kuri Data
adaciye kuri jewe. Ayo n'amajambo y'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo. Rero muri Luka mutagatifu igice ca 13 haratubwira ku nzira y'ubugingo hamwe no kw'irembo ripfunganye. Igice ca 13 murongo wa 22 ukabandanya haravuga ngo, reka turabe murongo wa 22 kugeza ku 30 haravuga ngo, ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha, ariko urugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati, mushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Mwene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti, mupfasoni mupfasoni nutwugururire, nihazobishura ati, simbazi, sinzi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga muti, erega twarira twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Hazobabwira ati, ndababwire, sinzi iyo muvuye, mviraho mwabakora ibizira mwese mwe. Aho niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Hazoza bava iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburaruko n'ibumanuko, bazokwicara mu bwami bw'Imana, kandi hari ab'inyuma bazoba imbere, n'ab'imbere bazoba ab'inyuma. Rero mwumve ingene Kristo ngaha atwigisha iki? Atwigisha ko ari ukwinjirira mu irembo ripfunganye imbere y'uko serugo yugara iryo rembo, kandi Kristo niwe rembo, kandi bikenewe ko buri muntu wese yinjira aciye muri iryo rembo ripfunganye, tukakira Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka na mpwemu yera. Kuko haje umwanya ubwo iryo rembo rizoba ryugaye, irembo ry'ubuntu rizoba ryugaye, kandi ntibizoba bigishoboka kwakira Kristo nk'umukiza wacu kugira ngo twoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonke na mpwemu yera. Kubera iki? Kuko Kristo azoba yamaze kuva ku ntebe yo kutuvuganira mu ijuru, kandi ntihazoba hakiri umuhamagaro, ntihazonaba n'imbabazi zikwiragiye ku kiremwa muntu, kuko Kristo atazoba akiri mu kibanza cyo kutuvuganira mu ijuru ku mutemere wo guhongera ko hariya mu ijuru. Kandi igihe mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, igihe hataba hari amaraso ku mutemere wo guhongererako, mu gihe ayo maraso yaterezwa kuba ari ngaho, byagenda gute? Yacicika intebe y'urubanza. Ariko amaraso y'impongano ari ngaho ku mutemere wo guhongererako yari intebe y'imbabazi. Uko niko rero biri no ku ntebe, intebe iri hariya mu ijuru, intebe y'ubwami y'Imana, hariya ku mutemere wo guhongererako canke icicaro canke intebe y'imbabazi. Mu gihe hari amaraso ya Kristo umukiza wacu, umwagazi w'intama w'Imana, Kristo nk'umuherezi mukuru nawe akaba ariko aratuvuganira akoresheje amaraso yiwe, iba ari intebe y'imbabazi. Ariko Kristo niyarangiza igikorwa ciwe co kutuvuganira hariya mu ijuru nk'umuherezi mukuru, atuvuganira n'amaraso yiwe bwite, aho nigihe hazoba hamaze kwinjira uwa nyuma mu baterejwe n'Imana, aho Kristo azoba yamaze kuvuganira uwa nyuma,
nihinjira rero kugeza k'uwo wa nyuma Kristo azoba yarangije igikorwa ciwe co kutuvuganira mu ijuru, nuko azosohoka nk'uko umuherezi mukuru nawe yasohoka amaze kurangiza igikorwa ciwe co kuvuganira abantu hariya mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Yahamara igihe runaka aho umuherezi mukuru yaba ariko arakorera mu kibanza c'ahera hacane, ariko hanyuma igihe yarangiza gukorera ahera hacane yarasohoka, nuko yaba yamaze kunywanisha abantu bose bo mu bwoko bw'Abaheburayo, yabanywanishije n'Imana, ababa bafashe uwo mwanya kugira ngo bihane ibyaha byabo, baririre ibyaha byabo, kuko mwitegereze uwo wari umunsi w'impongano. Kandi niko Imana yavuze ko abantu bokora ku munsi w'impongano hariya mu Balewi igice ca 23, yaravuze mu gice ca 23 murongo 26 kabandanya, Uhoraho abarera Mose ati, umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kwindwi ni wo munsi w'impongano, uzobabere uwo gukorana kwera, muze mwame mwibabaza kandi muze muwucikanire kikimaze gitongorwa n'umuriro. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari umunsi w'impongano, aho muzotangirwa impongano imbere yanje jewe Uhoraho Imana yanyu. Kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo. Kandi nihagira uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi, uwo muntu nzomurandura mu bwoko bwabo. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora, iryo rize ribabera ibwirizwa ry'intahava mu ngo zanyu zose no mu runganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana. Uwo munsi uzobabere isabato yo kuruhuka bihebuje, muze muwibabazeko, muze mwitondere iyo sabato yanyu, muhereye ku mugoroba w'umunsi ugira 9 w'uko kwezi mushitse ku mugoroba wundi. Ni kuvuga ngo uhereye ku mugoroba w'umunsi w'9 kugeza ku mugoroba w'umunsi w'10, kandi iminsi itangura ku mugoroba. No kuvuga yuko ku mugoroba w'umunsi w'9 izuba rirenze haca hatangura umunsi wa 10. Aho niho rero hatangura umunsi w'impongano. Kandi uhereye uwo mwanya ababa bashaka ukunywana n'Imana baba bameze gute? Baba ariko baribabaza, bihana ibyaha byabo, ndetse banarira ku bw'ibyaha byabo. Haravuga ngo kandi muze mwibabaze, ndetse haravuga ngo kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo. Ni ukuvuga yuko umuntu wese atibabaza, yibabaza ku bw'ibyaha byiwe, iyo atihana ku bw'ibyaha byiwe, igihe kuri uwo munsi hatangwa impongano y'ibyaha, uwo utaba yibabaje ku by'ibyaha byiwe ngo yihane, hanyuma yatura ibyaha byiwe, avyaturire ku kimazi c'impongano, isuguru y'impene, kuko umuherezi mukuru, mwitegereze, yaturira ibyaha byose by'abantu, yavyaturira ku isuguru y'impene. Rero turabona ko abantu baba bibabaje ku bw'ibyaha byabo, bakaba bihanye basabye imbabazi Imana ndetse no kunywana n'Imana, igihe umuherezi mukuru yasenga iryo sengesho akajana ibyaha by'abantu, aho niho hagenda ibyo byaha by'abantu bose baba bibabaje. Rero mwitegereze igihe muri no myaka 2000 yaheze hamwe n'iyisigaye muri iki gihe c'imbabazi, abantu bagiye baribabaza, bakihana ibyaha byabo, bakabyihana kuri Kristo mu kumwakira nk'umukiza wacu, tukamwakira nk'impongano yacu y'ibyaha. Turabona ko amasengesho yacu hamwe no kwihana kwacu biremegwa na Kristo. Kristo nawe akabishikana hariya imbere y'Imana,
agaheza akatuvuganira, nuko agakuraho ibyaha byacu n'amaraso yiwe, nuko tukaba tunywanye n'Imana. Nico gituma mutagatifu Pawulo yavuga ngo mwuzure n'Imana uyu munsi, no kuvuga ni muri kubu n'ubu nyene, aho ikiremwa muntu kiba kigihari niho ikiremwa muntu gitegerezwa kwihana ibyaha byacu, nuko kikanywana n'Imana. Umuntu ntashobora kuvuga ati ninapfa nzoca niyunga n'Imana, iyo barindiriye kuzocererwa cyane. Mutagatifu Pawulo yaravuga ngo mwuzure n'Imana uyu munsi, no kuvuga ngo aho uyu munsi ni mu gihe umuntu aba agihari, ni mu gihe c'ubu nyene muri kubu. Ntashobora kuvuga atejo, kuko umuntu ntiyomenya nambije atazoba yapfuye, hategerezwa kuba ari muri kubu. Nico gituma Imana yamye ihamagara abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama, ibahamagarira iki? Kwihana, kugira ngo buzure n'Imana. Ubwoko bw'Eheburayo mwitegereze nk'igihugu buzura n'Imana ku munsi w'impongano, umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, hamwe n'ikimazi c'impongano. Kandi uwutaronka uko kuzura n'Imana yagira umwaka w'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwiwe. Kandi igihugu c'Abaheburayo nk'igihugu kidatanze ico kimazi, nuko ngo kironke ukuzura n'Imana muri uwo mwaka wose, ibyaza ku bwoko bw'Eheburayo byaba ari ibihano by'Imana, kuko ingero y'icaha ni urupfu. Ariko biciye mu mpongano, mwitegereze, barakugwaho ibyaha byabo, byaratwikirwa n'amaraso y'ikimazi, nuko Imana ntiyabona ibyaha by'ubwoko bw'Eheburayo n'abantu bayo. Ndetse mu yandi majambo yarungika imigisha yayo ku isi hamwe no ku bantu. Rero mwumve ingene ibyo byose byashushanya Kristo nk'ikimazi cacu, nk'impongano yacu. Niwe Pasika yacu, ndetse niwe mpongano yacu, impongano y'isuguru y'impene iyatangwa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Rero mwumve namwe ingene Kristo, nk'uko hariho umuherezi mukuru, nk'uko umuherezi mukuru ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi yinjira ahera ha cane, agatangira ngaho harya amaraso y'impongano, Kristo nawe yamye arahera ha cane h'ingoro iri mu ijuru, kandi yamye akorera ngaho nk'umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melikisedeki, kuko niwe umwe Melikisedeki, umuherezi w'Imana isumba byose wo mu ngoro iri mu ijuru. Rero murabe ingene ibintu byose Kristo yakora mu ijuru ahera ha cane byashushanijwe kuri uwo munsi, aho umuherezi mukuru yinjirana amaraso y'impongano y'isuguru y'impene, akayinjirana ahera ha cane kugira ngo ayashikanira Imana ngaho ku bw'ibyaha by'abantu, kugira ngo ibyaha by'abantu bitwikirwe. Rero ku bw'amaraso ya Kristo ari ahera ha cane, ajanwe ahera ha cane hariya mu ijuru, ibyaha byacu ntibitwikirwa ariko birakugwaho. Dushobora kubona rero umugisha udasanzwe Kristo yamye ashira mu bugingo bw'ibiremwa abantu bafashe, baciye mu irembo ripfunganye hamwe no mu nzira ipfunganye igenda irora hejuru mu ijuru, mu rugo rwa Data wo mu ijuru. Kandi Kristo niwe nzira, ni n'ubugingo, kandi n'ubugingo budashira, kandi niwe azotujana kubaho ibihe bidashira hamwe n'Imana mu bwami bwayo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi niwe rembo ripfunganye. Kristo mu gice c'icumi muri Yohana yavuze ko ari irembo. Turabe haravuga mu gice c'icumi umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo nukuri nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama
ariko akuririra ahandi uwo aba ari igisuma n'umwambuzi, ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuteramyi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe, ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo, akaziturutsa. Kandi iyo amaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira, kuko zizi ijwi ryiwe. Ariko uwo zitazi ntizomukurikira namba, zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko bo ntibatahura ivyo ababwira ivyo ari byo. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Mbega irembo ninde? Ni umukundwa wacu, umwami Yesu Kristo. Niwe rino rembo ripfunganye. Rero mu Vyahishuwe igice ca 4:1 naho nyene turahasanga iri rembo ryuguruye mu ijuru, ari naryo nyene ari Kristo. Kuko irembo ryuguruye mu ijuru ni ikimatanije c'indwi cuguruwe mu ijuru. Rero turabe ingene ikiremwa muntu camye muri ino myaka 2000 yose kuva kuri Kristo kugeza ubu. Ikiremwa muntu camye kiri imbere y'amahitamwo y'ubuzima, kugira ngo aho imbere y'ubuzima n'urupfu ikiremwa muntu, nk'uko Imana yavyigishije, ikiremwa muntu gihitemwo ubuzima, kuko ni Imana ubwayo niyo ibwira ikiremwa muntu ko cohitamwo ubuzima. Murabe mu gice ca 30:19 kugeza ku 20 mu gusubira mu Vyagezwe haravuga ngo, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza, yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko nimuhitemwo ubugingo, kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu. Mbega niko Imana ihanura umuntu ko yohitamwo ubugingo. Kandi izo ni impanuro nziza yo iduha ko twohitamwo ubugingo twinjiriye mu irembo ripfunganye, ndetse tugaca no mu nzira ipfunganye itujana he? Mu bugingo budashira, kuko yo iradukunda kandi ishaka ko tubaho ibihe bidashira turi kumwe nayo. Ariko vuba utazoba yahisemwo irembo ripfunganye hamwe n'inzira ipfunganye ariyo Kristo, agaca mu nzira yagutse hamwe n'irembo ryagutse, kuko uwo ntazigera ashika mu bugingo budashira. Ariko uwo mu nzira yaciyemwo, iyo nzira izomumanukana epfo, ni ukuvuga yuko izomujana ikuzimu no mu itanure ry'umuriro, kandi azoreka kubaho mu mubiri, mu mpwemu, ndetse no mu bugingo. Iyo niyo nzira mu bisanzwe, niyo nzira ikiremwa muntu categerezwa gucamwo. Umuntu mu kuvukira ngaha ku isi aba ari karaca, aca canke abaje kugira ngo ace muri iyo nzira. Ariko hariho amahirwe yo guhindura inzira, guhindura ukava mu nzira y'urupfu ukaja mu nzira y'ubugingo, ugahindura ukava mu irembo ryagutse ugaca mu irembo ripfunganye ryo mu buzima. Rero murabe ingene Kristo muri Yohana igice ca 5 ingene atwereka igitangaza kiba iyo muntu yizeye Kristo nk'umukiza wacu. Igice ca 5:44 haravuga ngo, nukuri ndababwire, ubwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Kubera iki? Kuko aba yavuye mu nzira y'urupfu agaca mu nzira y'ubugingo. Aba yaciye rero mu irembo ariryo Kristo, inzira y'ubugingo, kugira ngo
agendere muri Kristo mu buzima bwiwe bwa gikristo iminsi yose y'ubuzima bwiwe, kandi agenda aca mu nzira y'ubugingo. Nico gituma iyo umuntu apfuye mu buryo bugaragara aja kuba muri paradizo mu mubiri wa teofaniya, ku munsi wa nyuma naho hazoronka umuzuka ari mu mubiri uhoraho. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kubera iki? Kuko n'isezerano ryasezeraniwe abo bose bazoba bariko baraca mu nzira y'ubugingo budashira, barinjiye baciye mu irembo ari Kristo umukiza wacu. Rero umunsi umwe iryo rembo ariryo Kristo, niyo nzira ariyo Kristo, mwitegereze, iryo rembo umunsi umwe rizokugagwa. Bivugwa mu gice cya 13 umurongo wa 24 kugeza ku 25, ati mushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Mwene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mupfasoni mupfasoni nutwugururire, niho azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Irembo ari Kristo, iryo rembo rizokugagwa. Ni ukuvuga yuko hatazoba hakira amahirwe ku bantu, amahirwe yo kwihana no kwakira Kristo nk'umukiza wacu, ndetse no koza ibyaha mu maraso ya Kristo, kuko azoba yamaze kuva ku ntebe yo kutuvuganira mu ijuru ahera ha cane. Rero dushobora kubona ko ari iby'agaciro kadasanzwe kwinjirira mu irembo ripfunganye, ndetse no guca mu nzira ipfunganye, uko no kwakira Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, tugaca mu nzira y'ubugingo, mu nzira ya gikristo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Uko no guca mu nzira y'ubugingo budashira, twarinjiriye mu irembo ariryo ari Kristo. Rero muri iki gihe ca nyuma, mwumve ingene ibihumbi canke amamiliyoni y'ibiremwa bantu binjiriye mu nzira y'ubugingo budashira baciye mu irembo ry'ubugingo ariryo Kristo, hamwe n'inzira y'ubugingo ariyo Kristo. Kugendera muri Kristo ni uguca mu nzira y'ubugingo, inzira ya Kristo, inzira y'agakiza, inzira y'abakristo ariyo ari inzira y'ubugingo budashira. Rero dushobora kubona ingene twinjiye mu nzu y'Imana, twinjiriye mu irembo, kandi iryo rembo ni Kristo umukiza wacu. Rero dushobora kubona ko mu mahitamwo y'ikiremwa muntu, mu mahitamwo yo mu buzima bwiwe, benshi bipfuza guca mu nzira yagutse, binjiriye mu irembo ryagutse, ariko iyo nzira izobajana ikuzimu no mu itanure ry'umuriro. Ariko hariho umugwi tuwufashe uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza ubu, uwo mugwi ubugizwe n'amamiliyoni y'abantu, ariko dutandukanije buri mugwi mu gihe cawo, abo ntiboba benshi tugereranije n'igitigiri c'amamiliyoni y'abantu ayo muri buri gihe abagiye barabaho ngaha ku isi muri buri gihe. Ariko kubera ko abatonejwe n'Imana baciye mu nzira y'ubugingo budashira, binjiriye mu irembo ry'ubugingo budashira ryo Kristo, ku munsi wa nyuma bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Nuko rero tuzobona amamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho, bafise na mpwemu ya teofaniya nayo nyene ihoraho, kandi tuzomara ngaha ku isi iminsi hagati ya 30 na 40 imbere yo kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nitwoba turi mu mibiri mishasha, nuko tuzoheza tubone umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhoraho,
nawe umubiri wiwe uhawe ubwiza. Rero turabonye ko serugo hari wari Kristo mu kwigaragaza kwiwe kwa nyuma biciye mushumba wiwe wo kwizigirwa w'ubwenge. Umwanya umwe azokugara iryo rembo urwo rugi nk'uko bivugwa mu Byahishuriwe igice c'icumi, ndetse biranavugwa mu bindi bibanza yuko atagihe kizobaho ukundi. Igihe kizoba caheze, igihe c'agakiza, igihe c'ubucunguzi, hazoba haheze igihe co kwakira Kristo mukiza wacu no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo. Ariko abatojwe n'Imana bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cyo c'umwagazi w'intama bazoba binjiye baciye mu irembo ry'agakiza ryo Kristo, kandi bazoba bariko baragendera mu nzira y'ubugingo ariyo Kristo. Kubw'ivyo rero ivyo vy'uko urugi ruzokugwagwa muri iki gihe ca nyuma rukugagwa na serugo, twebwe ntaco bizotugira, kuko twebwe tuzoba turi imbere mu nzira y'ubugingo budashira. Tuzoba twamaze gushika imbere mu nzu y'Imana ariryo shengero ryiwe, ariryo shengero ryayo, mu ntambuko twagenewe, ariyo ntambuko y'igihe cy'ibireko bizifuruka, kuko iryo rembo riri kw'iyo nzu niryo ryinjiriramwo, niryo abahungu n'abakobwa b'Imana bose binjiriramwo. Kandi uva mu gihugu mu kindi bari kugaburirwa n'umushumba wo kwizigwa w'ubwenge, ariyo ntumwa Imana ibifise muri buri ntambuko, no kuvuga muri buri gihe. No muri iki gihe cacu naho arafise Imana, arafise marayika wayo ntumwa, umushumba wo kwizigwa w'ubwenge azoba hari kuri uno munsi wa nyuma atugaburira mu nzu y'Imana. Uwo ni we marayika ntumwa azoba ahari mu gihe cukuza kwiwe. Hahiriwe mushumba shebuja naza azosanga abikora uko. No kuvuga yuko mu nzu y'Imana ariryo shengero ry'Imana hazomushumba kwizigwa w'ubwenge, intumwa izoba ihibereye mu gushitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi uwo ni wafise umugisha ukomeye cyane kurusha abandi bashumba bose bo kwizigwa b'ubwenge Imana yari kugira mu nzu yayo, mu ishengero ryayo, uva mu gihe uja mu kindi. Uwo mushumba wo kwizigwa w'ubwenge azoba ari marayika ntumwa wa Yesu Kristo wo mu gihe c'ibireko bizifuruka. Kandi biciyemwo ku kugaragara, igihe azokwinjira kugeza ku wa nyuma batoranijwe, hari nabo bazoba bahamagawe bakegeranwa muri iki gihe ca nyuma batoranijwe banyuma b'Imana. Hanyuma hazokugagwa urugi, kuko urugi ntirushobora kuguma guguruye igihe hazoba hamaze kwinjira uwa nyuma mu muryango w'Imana. Ivyo vyerekanwe kandi muri Matayo igice ca 25 umurongo w'icumi kugeza kwa 13, mu mugani w'inkumi 10, mu gihe zitanu muri izo nkumi z'ibijuju zitari zifise amavuta mu matara, igihe zagenda kugura amavuta, haravuga ngo ariko bakigiye kugura umukwe araza. No kuvuga ngo hashikijwe kuza kwa kabiri kwa Kristo. Abari biteguye, izo ni inkumi z'ubwenge, binjirana nawe mu bukwe, no kuvuga mu bumwe bw'ishengero hamwe na Kristo, biyungira ngaho, binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mbega ubukwe ni iki? Ni ubumwe bw'abantu babiri bakundana, ubumwe bw'abantu babiri bakundana byubahirije amategeko. Iyo bamaze kuyunga rero, bose baca bahinduka umubiri umwe. Aho niho haca haza umwanya aho uwo mugeni aronka izina ry'umugabo wiwe, ari we yari umukwe ubwa mbere. Kandi aho niho uwo mugeni niho aca ahinduka uwuraganwa nawe. Rero
mwumve como en esta parábola, ingene muri uno mugani nos muestra que ingene cuando atwereka vino ko el esposo, igihe las que umukwe estaban yaza preparadas abari entraron con biteguye él a las bodas ko baciye y se binjira nawe cerró mu bukwe la puerta. urugi ruca rurugagwa. El Espíritu Santo es el mpemu aceite yera ni amavuta en nosotros muri twebwe, y eso kandi es el nuevo nacimiento. uko ni ukuvuka bwa kabiri kuba mu muntu. O sea que entran con ni él a ukuvuga las yuko bodas binjira nawe mu bukwe los escogidos de Dios, abatorejwe los hijos de n'Imana, Dios, abana que b'imfura creen en b'Imana, Cristo como nuestro bizeye Salvador, Kristo han umukiza lavado sus wacu, pecados en la sangre boza de ibyaha Cristo, byabo y mu han maraso ya recibido Kristo, su Espíritu ndetse Santo. baronka na mpemu Oyen la voz yera. de Cristo, la voz del Bumva esposo, ijwi rya Kristo, y ijwi ry'umukwe, entran con él hanyuma bakinjirana nawe mu bukwe, entran con él bakinjirana nawe a la edad de la piedra angular mu gihe cy'ibireko bizifuruka, kugira ngo unirse con Cristo en su biyunge venida na Kristo en mu este kuza kwiwe tiempo final, muri iki gihe ca nyuma, para luego ir a la cena kugira ngo hanyuma de bazoje mu las bodas del mazimano Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ahora vean Rero todo lo que conlleva mwumve ibintu byose para el ser bijana humano estar ku frente kiremwa a la muntu, encrucijada de la vida. bijana n'uko ikiremwa muntu kiba gihagaze, kiba kiri imbere y'amahitamwo y'ubuzima. Ibyo byose Vean ustedes, está contenido mwitegereza, ibyo byose biri en nuestro tema, el ser muri iki humano cigwa frente cacu, a la ikiremwa muntu encrucijada kiri imbere de la vida. y'amahitamwo mu buzima. Y es el ser humano por cuando kandi tiene n'ikiremwa libre muntu, albedrío, ikiremwa muntu kubera ko gifise amahitamwo, nico le dice amén kivuga kiti a la amen palabra o le ku dice no. ijambo canke kikanka kikavuga Pero toya. Dios dice, Ariko Imana iravuga ati escoge pues la vida hitamwo para que vivas ubugingo tú kugira ngo ubeho y tu descendencia hamwe n'urubyaro rwawe, kugira ngo ubeho la eternidad. ibihe El bidashira. ser humano frente Ikiremwa a la muntu encrucijada kiri imbere de la vida. y'amahitamwo y'ubuzima. Que las bendiciones de Jesucristo, ese el imigisha ya Yesu Kristo, mareka w'isezerano yoba todos ustedes y su kuri mwebwe familia mwese no kuri jewe nanje, y que kandi ese pronto vuba encuentra el último de los ho escogidos de kwinjira Dios, uwa nyuma mu batorejwe n'Imana, nuko twese transformados tugahindurwa cuando los muertos en Cristo igihe sean abapfuye bizeye resucitados Kristo bazozuka en cuerpos bakazukira mu eternos. mibiri ihoraho. Y luego vayamos Hanyuma a la cena tuze de la boda del Cordero, tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, de estar de 30 nyuma 40 yo kumara días iminsi iri aquí, hagati ya en 30 na el nuevo 40 ngaha turi mu en el mibiri nombre eterno del mishasha, Señor mu izina Jesucristo. rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen Y amén. kandi amen. Una pregunta. Ikibazo: Frente a la encrucijada de la vida, imbere y'amahitamwo y'ubuzima, ¿dónde están bari los he que han tomado abaciye mu irembo ripfunganye bakaryinjiriramwo, bagaca mu nzira y'ubugingo budashira, ariyo nzira ipfunganye? Turi hano. Kubw'ivyo rero tuzobaho la eternidad? ibihe bidashira. Kubw'ivyo rero tuzohindurwa kandi Cuerpo tuzoronka umubiri uhoraho, tenemos un cuerpo nk'uko teofánico dufise n'umubiri wa eterno. Teofaniya uhoraho nyene. Que Dios le continúe bendiciendo ese Imana a todos. yobandanye kubahezagira Muchas mwese, gracias por vuestra kandi murakoze amable cyane kuba atención mwateze y nos amatwi veremos mubikunze. nuevamente Tuzongera en la tubonane, actividad turaza kongera kubonana mu gikorane de las 6 o 6 ca sizere canke sizere n'inusu, en el lugar que ya está. mu kibanza camaze gutegurwa. Ni bande bazi ico kibanza cari ico? Que no sabe soy yo. Nuko rero umwe wenyene atahazi ni jewe. Hasta allá. Nuko rero muraza kunjana hariya, nuko turaza kongera tubonane mu kibanza camaze gutegurwa kubw'igikorane co mw'ijoro. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi bundi busha hamwe natwe Revera Miguel Biremudas Marine, ari we aza kubabwira icigwa de esta noche, icigwa co muri iri joro. y ya con lo que hemos escuchado, Kandi hamwe n'ivyo twumvise muri kano kanya, tenemos ya twamaze kuronka intangamarara, nivyo ga Miguel, intangamarara canke ukwitegura, umwiteguro kugira ngo tuze gushobora gutahura neza icigwa co muri iri joro. Mbega kiza kuba citwa gute ga Miguel? Ubugingo hamwe n'urupfu imbere y'ikiremwa muntu ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga ni muri iki gihe, kino gihe turiko turabamwo. Imana ibahezagire kandi ibarinde mwese.